Benge wange na pese mbote kote umujegara kubarese nange bitatu Joel ushaka kunyitwa bitatu canke Joel ayo niyo mazina yanje ni Rinox TV kwa dufise umutumire nubwo kadasanzwe turabwiye yuko tuzaturanyegurura impano zidasanzwe ni ikiganiro impano yanje turikumwe n'umutumire nubwo yuko n'umuntu asanzwe aririmba cyane muraza kubibona mukanya ubona ko afise n'umunezero mwinshi ugiye utandukanye ariko mukanya reka tumusabe yidondore bakunzi bacu yongera tubwire n'amazina. Eko murakoze ku mazina yanje nitwa IRAKOZE Grace Laurence. Eko. Batazi Grace yoba asanzwe akora iki? Murakoze hamanda umuririmbyi wa gospel nkaba ivyo mirimo nkaba ndayikorera mu ishengero ryitwa God's Kingdom riri kuntakura ku bya kane. Uratubwiye ko umuririmbyi wa gospel watanguye kurimba ryaringa. Navuga ko nabitanguye kuva ndi umwana muto kubera ko twaragenda mu Sunday school nkaririmba ariko naje kwitora neza muri 2011-2012. Uvuze wagiye kwitora muri 2011-2012. Ico gihe kubera iki waje mu 2011 na 2012 muri za 2010 wabigira nk'umukina cyane wari bwabona byari oya nibaza ko imyaka yaciye simikenya nibaza ko n'imyaka nari mfise ntari bwashobore kumenya exactement ico nkwiye gukora icarico. Uratubwiye uko usanzwe urimba ni ubwo hari indirimbo za gospel uririmba ku giti ciwawe cyangwa usanzwe uri muririmbana n'abandi bagiye batandukanye? Ego murakoze hama jewe ndirimba mu mugwi muri worship team yaho nyene yitwa Kingdom Sound ariko kandi ndakora carrière solo ndaririmba ku giti canje ndatumirwa ku giti canje ndakora ibikorwa bigiye bitandukanye ku giti canje. Duhagarara aho nyene uravuze ko ukora ibikorwa bigiye bitandukanye ku giti cyawe ni nk'ibi? Sidashobora amahirwe yo gukora indirimbo ariko vuba cyane muri no minsi zizoja habona audio video ariko hariho ibikorwa bitandukanye ama evenement cyane ko nse na evenement ndiko ndategura le 2 avril. Ibyo nibaza ko tuza kubiza ko mukanya ariko uratubwiye yuko ufise impano yo kuririmba ni benshi basanzwe baririmba tuvuga mu makorari cyangwa bafise imigwi igiye itandukanye mugabo baba batazi ibyo barimba. Nka wewe urafise nk'umuntu yoba yaraguhaye nka kuhaje cyangwa yakubwiye ati gaga urabona ufise impano koko bijamwo iyo bari Ego murakoze musanzwe tuvuze ko atamuntu yigeze adufasha nibaza ko noba mbeshe kubera ko umuntu wese aragira umuntu kanaka yigirako. Jewe narafashijwe n'abantu benshi bagiye batandukanye cyane ndashimira umukobwa yitwa Jovian nimba azoshobora gukurikirana kino kiganiro ndamushimiye cyane n'umukobwa yitwa Gift ubu n'umumama abo bose bona abamama baramfashije kuva ndi umwana muto barabonye ko réellement afise ingabire muri jewe baranshikiye baramfata ukuboko barambwira komera niyo mpamvu no musingeza handi n'abandi benshi batandukanye ariko umuntu wese yagize icyakora kugira ngo shike hano cyane nzoshobore gushika kure ndabimushimiye. Wari utubwiye yuko hariho abo uri kurashimira burya si benshi usanga bafise uko gushima mugabo ni byiza cyane bazane bagikurikirana ko bazovuga ati ko umwana wacu yarakoze cyane ngo watubwiye yuko hari indirimbo ugira nka carrière solo iyo ndirimbo ku batabizi bariko barakurikirana abo bazigaga Grace nk'uko batubwiye iyo warayisohoye muri studio bimeze gute? Oya indirimbo ntizirashobora kuja habona ariko vuba cyane muri kuno kwezi nyene. Habutse iki kugira ntizija habona? Nibaza ko igihe arico kitari bwagera canke uburyo bwaragoranye. Ego navyone sinobihakana ariko cyane umugambi w'Imana niwo mwiza kuri twebwe peut-être Imana yakunze ko indirimbo zanje zishobora kugaragara muri no mwaka. Umugambi w'Imana niwo mwiza kuri twebwe. Kuri wewe nk'umuntu yakiye agakiza musanze muririmba ufate nko muri eglise cyane n'ama event kuri waruvuze ibikorane bigiye bitandukanye iyo haje nk'abantu uri hajya wowe uri kuraririmba muri wowe uhora wimba gute uko urahezagira abandi bantu? Ego ndaryoherwa
na cyane cyane ko mba ndiko nkora ico naremewe nico kindyohera kurusha rero iyo mbonye abantu muri kijya kibanza ndiko ndahimbazanya hamwe nabo birandyohera cyane. Okay, uratubwiye yuko uririmba ukahezagira n'abantu nawe bikakuryohera cyane. Ku bandi bantu bakora kurikirana nk'ikiganiro ugwaruka ruri inyuma cyane umva ko bitanguye kera hari abo bavuga baba bari hajye nyene muri eglise mugabo badafise inyota yo kuza kuririmba cyo bakaba bagira ubwoba nk'akajambo babwira nk'abo bantu babona yuko batobishobora kandi biri muri bo. Ariko murakoze mu bisanzwe hariho umuntu muri we ababona ko afise ingabire ariko ugasanga aratinya ko atabona ati eske nzohera hehe nzohereza hehe ariko ikintu ca mbere novuga icambere ni gushaka mu muntu ni gushaka no gukunda ikintu umaze kugikunda nta kintu kimwe kidashoboka hama nimba ari umuntu afise ubwoba nukuri ubwoba abuhagarike kubera ko ubwoba ni bubi urashobora kutagera hano kanaka kubera ubwoba ariko nimba hari umuntu aza gukurikirana kino kiganiro muri we afise inyota yumva ashaka kugera kure mu vyerekeye byo kurimba ariko yabuze ahantu bica nagira ndamubwire ko kanara kajyo arakanya kiwe keza ko gushobora guheba ubwoba yego agatangura akabikora busanzwe umwanya ugiye ntugaruka agatangura akabikora aho nyene niho tugire ati utangura gute nakaye kabanga umwibi busanzwe novuga ko nta nkomezi z'ubuntu numwe ziba zirimo kugira ngo umuntu ashobora gutera imbere muri bino bintu dukora bibaza ko bino bintu bitandukanye na sekira kuko abarimvyi ba sekira kenshi barakunda kurimba kugira ngo bubake izina ariko kandi abarimvyi ba gospel aho bitandukanye nivyo kubaka izina ni vyiza ariko cyane cyane sico twahamagariwe je ikintu ca mbere nibaza ko yokora cyane nuko yosenga gose kubera ko igihe kigeze Imana nta muntu umwe ashobora kuguhisha igihe kigeze Imana yo niraguhishura ashobora kugukura mu bantu benshi ego. Hama nibaze muhora mugira ama event agiye atandukanye mukaja bihora bishoka aja kuririmba nko mu yandi ma eglise agiye atandukanye bagutumiye ego iyo bagutumiye uhora wiyumva gute nkawe nka Grace? Kuri jewe ni honneur komeye kuko guserva mu bwami bw'Imana kuri jewe ni opportunité mba ndonse. Uratubwiye yuko mu ma event agiye atandukanye usanzwe ukora mbere bagutumira ahantu hagiye hatandukanye tuze rero ku kintu 2022 kuri wewe Grace mugakiza wakuyemo iki muri 2022? Ariko murakoze 2022 je wa mbere umwaka mwiza cyane hari ibintu kanaka nungutse mu nzira y'agakiza shimira n'umuvyeyi wanje ariko andera ndamushimira cyane kubera ko ari bo bantu bagize uruhara runini muri 2020 kugira ngo shobore gukura mu rugendo rwanje rw'agakiza umuvyeyi wanje ni nkande utomora umuvyeyi ni nkande ego umuvyeyi wanje b'impwemo pastor wanje ariwe Pastor John IRAKOZE ari naho usanzwe usengera ni bene amajahe ni kumutakura kujya kandi nimero standard. Okay, tuzero mwiyo event 2022 uratubwiye ibintu byakubaye ko tuzero mwiyo 2023 uri gutegura ko mwiyo 2023? Murakoze 2023 ndiko ntegura evenement yitiriwe Spirit of Worship aho tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye muzobona amakava muzobona amafishe ego ariko tuko turabitegura kandi neza cyane rero vuba muzobona ikintu gishaje. Okay, duhagarara aho nyene muri ko murabitegura muko mubitegura nka eglise cyangwa muko mubitegura nk'umuguru usanzwe uririmba? Oya ndiko ndabitegura ku giti ciwanje wenyene. Okay, duhagarare ngaho nyene turamenyereye nta bantu b'abakobwa benshi usanga bategura ama event kubera ahantu hagiye hatandukanye mu eglise hagiye hatandukanye ni bake tuzosanga babigira usanga benshi ari nka korale group ari yitegura nk'ikintu ze kuri we byarakoroheye kugira ngo yumvire gutegura event uri umukobwa uri umwe? Musanzwe ntibiba vyoroshe kubera amajwi y'abantu arabakubwira ati mbega uzobishobora uburyo kumengo ni bwinshi mbega bizogenda gute ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa bizigira ijambo ry'Imana ngo uwizigiye uhoraho ameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganga rero je nashize ivyizigiro vyanje ku Mana ni nayo inshoboza kandi ni nayo izonshoboza gukora ibiri meilleur kurusha. Umunsi wa mbere wumva uvuga ati jewe ngira niyumvire gutegura event ntabwo wigeze ugira?
umunsi bikuza mukavuga ati jewe Grace ngira ntegure event kugati kiwanje parce que dufate nka pasteur uko urabimubwira nibaza ko wabimubwiye cyane yoba yaragutahuye byo byagenze gute en fait si gikorwa ca mbere nteguye uretse ko hari hahize imyaka nk'ibiri ntategura ica mbere natanguye korera ko nagikoze muri 2019 rero mu mwaka vyaranyoroheye cyane ntabwo banagize kubera ko nari maze kubitegura usibye ko icubu gisa nkaho umengo kiragutse gusumba ica mbere kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tuva mu bwiza tuja mu bundi ego nk'ubwoba ntibushobora kubura ariko ivyizigiro vyanje biri ku Mana ivyizigiro byawe biri ku Mana ni kuvuga hariho n'ibyo wahora utegura mugabo si rya mbere wumva uteguye event ni ibintu usanzwe unamenyereye ku bantu akajambo ubwira nk'abantu bagira nk'ubwo bwo gutegura nk'ama event n'akahe kajambo bibira akabanga kariko kose ushaka kubibira kugira nabo ntibaze baragira ubwoba bwo gutegura ama event ku giti cyawe ego murakoze musanzwe mbajije ikibazo ciza kubera abarinzi benshi bashoboye ariko bagatinya gutera intambwe ya mbere nico kinako ndavuga ubwoba ni bubi biragusaba kwanza kumanza kumenya ko hari ikintu ushoboye kandi kuba wari ikintu ushoboye fo kumenya ko muri wowe harimo Imana ikomeye niyo ishobora kuguha guhangara canke se kuba ukagukora ibintu bibaza ko bitoshoboka rero novuga ati bakuru ubwoba muri bo ego event ukuri itegura mu kwa kangahe tuyitege mu kwa kangahe n'abako baragukurikirana yaba abakunzi n'abatokunzi ego muyitegelo de avril ego ku kintu c'uburyo urafise bazogufasha ko wanza ama event hamwe biba bigoye nk'ibintu byerekeye uburyo iki bon abafasha ntashobora kubura ego barahari ariko kandi umufasha afise n'umwe ariwe Kristo Yesu ari nawe nizeye ariko kandi hariho n'abandi bako baramfasha kubitegura kandi vraiment Imana ibaho umugisha aho baherereye ku bantu bakora kurikirana ikiganiro kuri Rinox TV nibaze yuko urashaka kubibutsa n'iryari umunsi uyuhe kwinjira bizogenda gute uzorihisha cyo bizogenda gute kugira babimenye bakunzi ba Rinox TV n'abakunzi banje kwinjira ni nta kuriha ariko ico ndabamagarira ni kuza muri benshi hama kandi n'umutima witeze kuko nizera neza ko Kristo azoba ari muri kirya kibanza kandi umuntu wese azomuha bivanye no kwitega kwiwe turangiza wikora mu gahogo gato abakunzi bavuga ati gaga wow okay ndimbe yari yose yari yose okay numva amahoro numva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe yo nta kuntu wocisha akabandi gatoya olala bitatu okay merci beaucoup naje intebe uhonye nagira ngo no hasi isigiza cyane urubiziho murakoze okay bakunze bacu bari no TV urumva yuko ariko aratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye hama usezera abakunzi bacu n'abakunzi bawe n'abandi batakuzi ugira akajambo batekereye ka 2023 ego murakoze ndashimira abantu bose bakurikiranye kino kuganiro kuri Rinox TV amane ntimwibagire kugira subscribe ego hama cyo ndabifurije n'umwaka wa 2023 muze mururanirwe mu byanyu ego murakoze cyane yes bakunze bacu murumva ko ibintu ari byiza cyane hama ni kwa kundi nyene muri Rinox TV Rinox Music Company tubagira ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbere tubabwira n'ibintu mutazo sinzi ko nabivuga ariko vuba tugiye kuza turabaha ibindi byinshi bigiye bitandukanye kugira mu bande mumenya makuru ameze neza mu bande mugira share like na sabone twongera tubana n'amakomantere menshi batuvuze ati ciao boom.